nyakubahwa userukira Iwacu Studio hamwe na Iwacu Top TV, nyakubahwa userukira umugwi ukinira amareresi Miracle Movies Group, mwe muserukira nyamakuru bica ku mbuga ukana umenyere muri kone ngaha mwese mucubara ciwe tugira amahoro. No munsi rero turi ngaha dukoranijwe n'imigwi ibiri kuri mikuru, userukira Iwacu Top TV no userukira umugwi ukina amareresi Miracle Movies Group. Mu masezerano bagomba basezerane ubunyene ujanye n'ibintu ibikino bagiye gukina mu minsi itangura iri imbere duhere no munsi mwisange mu wanyu. Rero uko ibikorwa bigomba bitangure tumaze duhe ijambo userukira Iwacu Top TV agire icadushikirize mu mwanya. Murakoze. Murakoze. Ku izina nitwa Niyonzima Janvier, nkaba nserukira Iwacu Top TV. Mbere no bibutsa abantu yuko Iwacu Top TV iri kumwe na studio Iwacu, byose ari ikintu kimwe. Rero uno munsi tukaba twakoranijwe n'ikintu cyo gusinya amasezerano hagati ya Iwacu Top TV hamwe na Miracle Movie Group, basanzwe bakina amareresi aca kuri televiziyo Iwacu Top TV. Ndazi yuko ni benshi muyakurikirana, ndibaza yuko namwe baje muserukira inzu y'amateleviziyo akorera kuri YouTube ari ngaha, ndibaza yuko mubaze gukurikirana ibikorwa byabo. Uno munsi rero tukaba twashimye yuko twashobora gusinya amasezerano nabo. Ayo masezerano kugira ngo tuyasinye nabo turafise ibintu twisunze, kuko kuva iyi televiziyo igitangura twatanguranye nabo. Hanyuma nibutsa yuko bitanze bishoboka, baritanze mu buryo bwose bushoboka kugira ngo bashike uno munsi. Rero narinze kurandira novuga yuko kugira ngo Iwacu Top TV yiyumvire gusenya amasezerano nabo ari uko twabonye ibikorwa byabo bishimwa na benshi, natwe tubishima kandi biriko biradufasha kuri televiziyo yacu. Ariyo mpamvu mubona uno munsi twicaye ngaha imbere y'amakamera menshi y'abanyamakuru benshi batandukanye bashikiye ngaha. Rero je ntagiye kurandira, nibaza ko byinshi ari ibyo ndaza kwishura ibibazo muza gushobora kuba mufise. Ndibaza benshi murafise ibibazo, ariko ibibazo muza kuba mufise ndaza kubyishura bivanye n'ukungene muza kumbaza. Yego mugabo kugira ngo duhe ubuserukira Miracle Movie Group kugira ngo nawe atubwire ikintu abona muno mwanya ingene agisha siguriye bano bantu, kugira ngo ababwire yuko aya masezerano bagiye gusinya atari amasezerano twabahatiyemwo, atari amasezerano twavuga yuko arimo ibindi bintu. Ariko ndamuhe ijambo ari babyivugira nyakubahwa. Murakoze kumpa ijambo. Nk'uko mubivuze, jewe nserukira Miracle Movies Group, ukuvuga ni umugwi wishinze gukina ibintu bijanye n'amareresi, kandi twebwe twihaye ihangiro ryo gukora twivuye inyuma kandi dukora ibintu vy'ukuri by'akanovera kandi by'ubwenge. Ni nayo mpamvu twebwe twashimye gukorera hamwe na Iwacu Top TV, hama nabo baradukundiye baraduha uwo mwanya wo gukorera hamwe, kandi barabona yuko ibyo turiko turakora ari ibintu biri mu muco kandi ari ibintu bitanga icizere no muri kazoza. Ni muri iyo ntumbero rero ico nobabwira ni iki: twebwe twaciye tuja ahantu hamwe turategurana
dufatikanije na Iwacu Top TV turavugana twisunze ukuntu dukorana neza cyane, turavugana ukuntu hoba umwanya wo gusinyiranya amasezerano, hama tukabandanya dukora twivuye inyuma, kandi amasezerano atari amasigara cicaro, kuko twebwe dufise ihangiro twihaye. Murakoze. Yego, turabashimiye cyane rwose. Nagira nsigure ikintu twebwe kenshi twisunga kugira ngo tugirane amasezerano n'abantu bakina amafilme. Uno munsi ashaka kuba wibaza ati mbega ni kubera iki Miracle Movies Group ariyo musinya amasezerano kandi twama tubona televiziyo yanyu icako amafilme menshi akinwa n'abantu batandukanye. Iyi groupe twatanguranye nayo bakina bitanga, mu gukina bitanga kwabo nta kintu kimwe twabaha, gusa ikintu twabaha microphone, tukabaha kamera, tukabaha ibyangombwa byose byo kugira ngo bashobore kuronka isinema itunganijwe neza, ifise ama image meza kandi imeze neza. Tukatubaha ibyuma bakagenda gukina, twabaga dushikiriza icyo no kwita mu gifaransa produit fini. Rero ni kuri iyo mpamvu twashoboye guca tubegera ibikumiye mu masezerano, nta kintu kimwe ndabica ku mayange, nta kintu kimwe giza guhinduka, nta kintu kimwe giza guhinduka. Abantu baha ibyuma bahagenda bagakina, nta mukameramani tubaha, nta bamwe twita abamontere tubaha, byose nibo bimenya. Rero nkashikiriza abari ngaha ndababeshya yuko Iwacu Top TV ku bantu bakurikiranye icugurura, twaravuze yuko dushaka gutsimbataza impano z'abantu batandukanye, abari ngaha Muyinga, abari hirya no hino mu gihugu, mbere n'abari hakurya y'imbibe z'igihugu, bose tukabashikako bose impano zabo tukaziteza imbere. Rero iyi groupe tugiye gusinya amasezerano no munsi ni groupe tubona yuko yujuje ibyo dusaba, ni groupe yujuje ibyo dusaba. Mbere nkabamenyesha abandi yuko mu minsi tuzobahamagara, hari abandi benshi tuko turakorana nabo nyene tuzoshobora gusinyira amasezerano nabo. Rero narandiriye nagira mpe ijambo ubusanzwe dufashanya kurongora ibi bikorwa kugira ngo nawe agire ico yongeye ko nabo ico nasimbye nawe agire ico asiguriye abantu banyi bacu. Yego, murakoze kumpa ijambo. Ku mazina nitwa Dushima Arsene, nkaba nongirije ndicegera cyurongoye Iwacu Studio, akaba ari nawe watwarirwa Iwacu Top TV muri rusange. Ego, nta majambo menshi naza kongera ko numva byinshi yabivuze. Cyatuzinduye sikindi kwa ari hagati ya twebwe televiziyo Iwacu Top TV na groupe ikina filme ikina mareresi bitwa Miracle Movies Group. Mu byukuri byinshi yabivuze, mugabo turazaba journaliste baraza kuronka kajyo ko kugira abashikirize nabo ivyiyumviro vyabo nivyo babajije muri bimwe batatahuye cyangwa ibyinshi bashaka kumenya. Ahanini je cyo navuga ko iyi groupe vraiment munama mwamaze bisi munavyibonera, nabantu twakoranye bumwete cyane n'ishaka, ubona ko bafite indoto y'ikintu bashaka gushikako, bakorana inguvu nyinshi banitanga, eka n'uburyo nubwo atari kirenga baremera bakikora hirya n'ino kugira ngo barabe ko shitse indoto zabo. Twabashimiye ibikorwa hanini, nico gituma twavuze ati aba bantu barukiye ko tugirana amasezerano tugakorana nk'abantu bakaba partenaire bacu tugakorana. Ego, hanini nta amajambo menshi yo kuvuga cyari ico turaza turavugana. Nubona ko akanya gasigaye kuba twogaha abamenyesha amakuru bagize ico bagira ico bashikirije. Ego, kasubiza ijambo
nibaza yuko atagahato kuba karimo n'iyo migwi ibiri itandukanye. Numvise userukira Iwacu Top TV yagize icavuza avuga ati twarabashimye ukuntu bitanga. Musanzwe muzi kenshi ibintu bigiyemo amasezerano ibintu bibagiyemo amategeko akomeye. Bajije nk'umugwi utegura amareresi Miracle Moves Group muhora mubikora mukanubwira n'ishaka nagato kagiyemo kugira ngo mwumvire yuko mwosaba amasezerano. Ubu murabona yuko hagiye mu by'amasezerano muzokorana ryashaka na bwabwira muhora mufise ata amasezerano yari bwahaje. Murakoze. Jambo ibyo userukira uwo mugwi n'amareresi Miracle Moves Group. Murakoze. Twebwe icyo twiyemeje ni uko tuzogira dushaka kugira aho dushitse ubwa mbere. Twebwe nta gahato by'ukuri kabayemwo. Aha rero twe tukemera twemanga neza yuko nyuma y'amasezerano ahubwo umurindi wo gukora uzokwiyongera gusumba kandi dushizemwo n'ubwenge busumbirije ubwo twahora dukoresha mu bikorwa. Muri iyo ntumbero rero twebwe twemera tudahengeshanya ko tuzokora tutiziganya tukaguma dukorana neza na Iwacu Top TV hama turabe aho natwe twoshika turabe indoto zacu aho zishobora gushika. Murakoze. Sawa murakoze. Numva yuko mwavyumviye kubera kubara gahato canke kugira ngo mwereke amakungu. Mwumvise yuko ibiganiro vyanyu bitagera ngaho i Burundi gusa bija no hakugira amazi. Hanyuma muno mwanya imbere yuko muza kugica mushitse ko nko gusinya amasezerano turashaka guha ijambo mitibere bamwe bari ngaha bakora kuzambuga ngurukana bumenyi. Okay, ndabaramukije mu vyubahiro vyanyu mwese. Abana je naserukiye televiziyo ya Umsal TV bakaba banyitwa Nyamadul. Okay, ikibazo cy'wanje nagira mbaze kwanza makakanya. Ese mwatubwiye mugiye gusinya amasezerano no mugwi ukina amareresi mu ntara yacu ya Muyinga. Ese imbere yuko musinyana amasezerano mwari mutuye mukorana gute? Niye collaboration mwari mufitanye kugira ngo basinyane amasezerano? Cyaco kibazo cyambye cyambere kugira mbaze nibindi. Ikibazo cy'wanje cya kabiri kiragira giti. Mbega ni kiye kintu muwa mwabahaye nk'agashimwe kaho mugiye gutangurana gukorana bushasha n'uwo mugwi wa Miracle Team? Nitwa Amigo, representant legal wa Sky Media TV, Sky Media Burundi. Ego na CEO wa Amigo House. Agomba mbaze none ko mwasinye amasezerano bishitse ibiri mu masezerano ntibigende neza zaca bigenda gute? Ikindi kibazo canje cya kabiri, ego ni kihe kintu mwisunze kugira ngo musinye izo kontra? Umbure ngo musanzwe mufise n'abandi bantu benshi mukinisha amafilm. Ni kihe kintu mwisunze kugira ngo musinyi ayo makontra? Kibazo cyane cya gatatu, mbega kontra mwabasinyiye irababuza gukorana akazi n'abandi canke irabibarekurira? Kontra mwabasinyiye ego yoba ibarimita ku buryo ari nk'abantu babakeneye batoshobora kubaronka? Ico nico kibazo kanje cya gatatu. Cya kane nico cya nyuma, ego tumenyereye abantu benshi umbure ngo nimba muri contract banga iyo basinya amakontra baravuga gashiruka gute, obyo gakora gashiruka gute batanga, bakavuga n'ukuntu uwo muntu azokinjiza bishitse bakabahombya mweho muri kontra muteganyiki kugira ngo bishitse namwe baho gashiruka gute mubaha
babahombeje mwewe kontra yanyu iteganya iki nimba atari banga navyo nyine twashobora kubimenya murakoze nanje nitwa Landry nkaba nkora kuri Iwacu Top TV ariyo isanzwe iri kirasinya amasezerano na Miracle Movies Crew. Ikibazo canje gihagaze cyane ku kiyago twari twatanguye gukora imbere y'uko twinjira ngaha aya masezerano akabona gushirwa ku mukono. Nyakubahwa muserukira Iwacu Top TV, kare turiko turavugana n'icegera cyanyu Dushime Arsene yatubwiye ko musanzwe mufise ayandi magroupe mukorana asanzwe nayo nyene abaha amareresi mugashira kuri YouTube channel yanyu, ariko mwahisemo gukoresha umugwi Miracle Movies Group. Impamvu mwavuze ko mwahisemo umugwi Miracle Movies Group nuko ari wo mugwi mwatanguranye televiziyo igitangura. Eske nimwibaza yuko hoba haragiyemo kuryamira abo bandi, kuko mwavuze neza yuko mwabahisemo kubera ko mwatanguranye, ariko ntimwavuze ko mwisunze ubuhinga n'ubumenyi bafise. Nimwibaza yuko muri ayo magroupe mwari musanzwe mufise hariho groupe ishobora kuba isumvya ubuhinga n'ubumenyi iyo Miracle Movies Group yari gushobora kubaha inyungu irenge iyo Miracle Movies Group yari kubaha, kumbura akaba ariyo mwari gusinyisha. Ico ni kibazo kimwe, ico ni kibazo canje ca mbere sinzi ko mwagitahuye neza. Ikibazo ca kabiri, turifuza kumenya mu majambo mwagiye muravuga yose ntimigeze mutubwira ikiringo iyo kontra mukoranye na Miracle Movies Group izomara. Nimwatubwiye uburyo muri iyo kontra, naho wari umugenzi wanje yari yakibajije hariya akora kuri Sky Media. Ariko kandi ikibazo jewe mfise kandi kibaraba mwese nka Miracle Movies Group na Iwacu Top TV, eske ayo masezerano muhejeje gusinya ubu agiye guhindura iki ku buzima bw'abasanzwe bagize umugwi Miracle Movies Group? Ku buzima, yes, yo mvuze ku buzima mbavuze ubuzima buri privé, kubera ko hari ukuntu bari basanzwe babayeho, hari n'ukundi bagiye kubaho inyuma y'aya masezerano, bivuze ngo hari ikintu kigiye guhinduka. Icya kabiri, aya masezerano agiye guhindura iki ku buzima buri professionnel? Ibibazo byanje byari ivyo. Murakoze. Murakoze abantu bose abatubere mwese mushoboye kubaza ibibazo turabashimiye. Ikibazo ca mbere cyabajijwe n'usanzwe akora kuri Umsal TV yatubajije ingene twari dusanzwe dukorana nabo imbere yuko dushika ku masezerano. Ingene twari dusanzwe dukorana nabo tugitangura bo nyene baraje baratwitura baradusaba yuko ibikorwa byabo boza baravyamamariza ku televiziyo yacu. Natwe nkuko twari twarihaye intumbero yuko ari kumenyekanisha impano za buri muntu wari we wese, twarabahaye uburenganzira, turabaha ivyuma kumwe nababwira nyene twarabahaye ivyuma ibintu byose bishoboka kugira ngo baje gukora amafilme yabo. Barayazanye, turamaze nk'ikiringo kugera ku mezi 7 dukorana nabo, baduha amasinema dupostinga tuyashira ku nzeye. Turabona yuko abantu benshi bakunze amafilme yabo, hanyuma turaba kandi turabona ibikorwa byabo yuko natwe bidushimishije bidutera iteka, ari nacyo cyatumye dushobora guca twiyumvira gukorana nabo. Ikibazo cya kabiri cyabajwe no kuri Umsal TV, nakahe gashimwe twabahaye. Agashimwe twabahaye kariho mugabo twashimye kukagira ibanga. Impamvu twashimye kukagira ibanga ni ikurikira: cengira ko nishura wasabye watubajije yuko dufise amagroupe menshi dukorana aduha amafilme cyangwa adukinira amafilme cyangwa amakomedi. Impamvu twabigize ibanga nuko agashimwe twageneye bano siko tuzogenera bariya.
agashimwe tuzogendera bariya siko twageneye bano bashobora kuba barose agashimwe gatoya abazokurikira bakaronka agashimwe kanini mugabo bo biwabo bazomenya umwe wese ikintu akura kuri televiziyo yacu. Nibaza yuko umutiberi abajije ico kibazo, nibaza yuko atahukiwe. Sinzi ko nawe ugira ico wongeyeko kuri kibazo twajije icyo twajije mu Sal TV. Icyo nokongera ko kuri iki kibazo nuko twebwe kuri iki kibazo ca mbere twebwe nka MMG Miracle Movies Group twebwe uko dusanzwe dukorana na Iwacu Top TV dusanzwe dukorana deja nk'abantu bazi ico gukora, nk'abantu bazi intumbero barimwo, twisunze na cane cane indero ko twebwe mu mugwi wacu bikorwa mbere y'ibikorwa habanza discipline. Muri iyo ntumbero rero twebwe dukorana neza na Iwacu Top TV kuko twe twasanze duhuje ico novuga caractère. Murakoze. Ego murakoze. Hanyuma hari abajije ati mbega bishitse ntebo bahirize amasezerano muba mwagiraniye ni bihe bizokurikira. Twabishizemwo mu gace ka kabiri ingingo ya kane mu gice cya kabiri ingingo ya kane niravuga neza yuko mu gihe ku mpande zose hazogira uwica ano masezerano haranditse neza yuko abagize uyu mugwi w'amareresi bicaye amasezerano cyo ngirako ndababwira yuko agashiro kabuteci kabo cyangwa icyo no twita agafashanyo kabo kazobafasha muri groupe kazohora gatangwa uko amezi 3 aheze. Bisigura yuko hagize uwica amasezerano twasinyiraniyeko nubwo iyo amezi 3 hazobasigayemwo umunsi umwe cyangwa ukwezi kumwe ntazogaruka kubaza ati mbega kagafashanyo kacu bigende gutya tugabure gutya kubera amasezerano aribo bayishe. Natwe bishitse tukica amasezerano dufitaniye nabo bikaboneka neza yuko intambamyi iri wacu nukuvuga yuko mu mezi 3 bazoba bagira bakore nubwo hazoba hasigaye umunsi umwe nubwo bazoba ari umunsi wa mbere batanguriye ko tukica amasezerano tuzotegezwa kuguma tubariha ukuri kwamye ico twabemereye. Nico noshikiriza kubijanye n'agashiro kabute twabageneye. Hama ibibazo bindi reka Arsene abyishure. Murakoze. Nagomba nishure ku bibazo byabajijwe n'umu journaliste wa Sky Media akaba ari na representateur gare wayo Sky Media Films yabajije ati ni nk'ibihe mwisunze kugira ngo mukorane nabo bakinyi b'amareresi. Twebwe twavuze mu ntango twavuze ko dufite imigwi myinshi ari mu yingi kinamareresi, hari benshi bagerageje gusa kutwitura kugira ngo twokorana ibikorwa byabo bice kuri televiziyo yacu Iwacu Top TV. Mugabo hariho bamwe twasanga bidakunda ko bivanye n'ibyo twabasaba batabikwije, barazana ibikorwa byabo hama tukavyanaliza nka Iwacu Top TV ko yorganije hari ibyo dusaba dusanze ari byo mudakwije umva ntibyashoboka ko bica ku televiziyo yacu. Icyo twisunze rero uyu mugwi Miracle Movies Group cyo twawushimiye ubwa mbere ubwira sinzi ko navuga ni ufite umwete n'abantu ubona ko bafite vision kandi bakorana ishaka
bari novuga bari soudain groupe iri soudain kandi ubona ko bakora atawubahimirije bonyene n'ibintu bibarimo birimo maraso baratwitura tubaha ikiringo cyo kubagerageza bababwiye ko tumaranye igihe gishika amezi indwi twarabonye uko bakora twarabonye ingufu zabo niho rero twavuze tuti natwe turajya hamwe turiga nka Iwacu Top TV turavuga tuti uyu mugwi muri ya migwi myinshi miragerageza gusaba ko twokorana atuyu turabona twowemerera ko twokorana kuko gerageje gukwiza ibisabwa kugira ngo dukorane n'abantu gerageje kuraba n'ibikorwa byabo ugiye kuri YouTube urabona ko barafite creativity cyane n'abantu novuga ko bafite ibikorwa vuba n'ama projet menshi batubikiye mu zona bibona none si ibintu biza guherera mu mapuro gusa twabashimiye ibikorwa urumva bya dukorane twese dufise intego tudufise objectif twihaye tubona tuzoshika twishika ko turi hamwe kiri muri bimwe rero byatumye tumva ko twokorana nabo wabajije ati biba bibujijwe gukorana n'ayandi ma TV online ko bibujije ko bakorana mu gihe bari kumwe namwe mu masezerano twahanye ico kintu kirimo cyane kirabujijwe kontra twarayibaye barayisoma barayize ko natwe turayigako turabwiye ko mu kiringo tugikorana ata bandi bantu bemerewe nta hantu namwe hemerewe guca ko n'agace na gato y'ikiwabo ka sinema yabo canke umukinyo wabo mubozo turi kumwe ni ibintu birimo mu ngingo zimwe zigize iyi contract twahanye ayo contract iheze barafite uburenganzira bwo gushaka ko tuyironuvera batabishatse naho barashaka kwidegemva twahanye ikiringo c'amezi 6 agizwe na tranche zibiri za tuwa matuwa ayo mezi 3 kwaheze barafite akantu bagenewe uko yandaheze barafite ko bagenewe bari basiguriye byinshi niko no bivuga ngerageje kujishurisha sinzi ko no gushikiye aho washatse kugera ko wagerageje gutahura mu byo nishuye kugashiruka bute naho nababwiye ko ibintu vya contrat nibanga twanse kubishira hejuru mugasi kuvuga ko atarimo karimo kuko nabo barabizi bari ngaha sabana bitwo babeshera bitarimo harimo agashiruka bute twiyemeje kandi sigato gerageje ahiterambere ryacu ya filme ndundi na filme y'umuyinga ayigeze vraiment sigato karatuma ababikeneye bazona twegera bazobimenya nkawe magroupe yandi kugira bashiremo umwete n'ubwira kugira babone ko bya binatagufina kurimo kamaze kuba kazi hari kindi kibazo babajije kivuga ngo bishitse ngo bakaduhomvya ngo tuzobigenza gute ngo bishitse ngo kuvyo biyemeje bakaduhomvya no garuka kuri kimwe yagerageza kwishura representative yavuze ati yavuze yuko mu gihe amasezerano dufitanye atubahirijwe cyangwa seswa hagati ico kiringo twihaye kontra ivuga uruhande rumwe rwose harimo mu ngingo zimwe zivuga ko uzotegerezwa nimba ari twebwe tubiciye kontra kugira ntibabandanye bacisha ibikorwa byabo iwacu tuzobariha wa mwanya na dépenses zose zahabaye ari uko namande ategekanijwe ngaha muri iyi contract na twebwe nibagerageza ntibashikane ibyo biyemeje n'ico kiringo duhanye hariho ukuntu bazoturiha n'amategeko ari maranditswe n'ingingo zimwe zibivuga ko namande ego no bivuga ko bya bimeze nkuko sinzi ko hari kibazo kigira gatatu cabajije bambe kigira indwi mugabo cyo nicambere ku munyamakuru wa Iwacu Top TV yabajije yatubajije ati kare twavuganye ko Miracle Movies Group ariyo twatoye gusinyana contract dufite indi migwi y'amareresi twahora dukorana kuri kariyo twashimye ati ubona bitazoshavuza abandi yari yagitumbereje cyane kwa representative reka banda muhakishure ko gatoye hama ko je nagerageje kumwishura ava reka nawe agira ico kivuze ko ego umusibere wa Iwacu Top TV yitwa Randi araba kibazo ciza ayandi magroupe yoyo bimeze gute ayandi magroupe twabivuze biri mu nzira
biri mu nzira nibaze yuko arejo ari hirya y'ejo tuzosubira tubatumire ngaha nyene tubabwira ati burya tugiye gusubira gusinyana amasezerano hamwe n'abandi basanzwe baduha ayo mafilime cyangwa dusanzwe dukamera tuzikorana nabo ego nibaze yuko ikibazo ndacishuye neza gatoya nakurutse gato umunyamakuru wa Top TV yashatse kubaza ati ko mwahisemwo uwo mugwi ukina amareresi wa Miracle Moves Group nta yindi migwi yoba yari yaje naho kugira ngo mushobore naho kuyiha amasezerano iyo migwi nimba yo bihari utubwira ko mu cyangwa bibiri ukoze ego imigwi ni myinshi dukorana abaduha filime mugiye kuraba murasanga abantu baduha amakomedi n'undi mu gutandukanye mbere muri komedi hoho dufise imigwi ibiri nagenda babwire yuko dufise n'undi mu director akaba n'umwanditsi wa filime nawe nyene dusanzwe dukorana dukuvuga yuko imigwi yituye Iwacu Top TV ni myinshi mugabo no munsi twahisemo gushobora kugiranira amasezerano n'aba kubera yuko nibo bamaze kuzuza ibisabwa igihe rero abandi nabo nyene bujuje ibisabwa tuzosubira tubatumeko tubabereke mumenye yuko ari abakozi bacu ari abayitubere bacu ejo mukaba aho muzabasanga hose mumenye ko ari abacu yego kujyanye n'imigwi ni myinshi nta niyo notandagura n'amazina kuko benshi bafise amazina atandukanye nta nabo notandagura n'amazina mugabo ndibaza yuko mu minsi muzobabona yego murakoze yabajije n'ikiringo gicaye ni kontra ngamenga cyane kivugwa kenshi ko amezi 6 azorihwa muzogena muratanga muvuga uburyo bubafasha mu kiringo ca detranche ku mezi 3 acarabaza ati mu masezerano mugiye gusinyanira kuno mwanya naco azohungabanya mu buzima busanzwe bwabo ku buryo bitoba nkuko mwe muvyifuza ego ico ngerageje kucishura uvuze ati hari kintu urakivuze mugabo arakana kamengo Landry yari yabajije journaliste wa Iwacu Top TV yari yavuze ati niki iyo kontra igiye guhindurira ubuzima bw'umukinyi w'amareresi musinani iyo kontra ati naco bizomwicira iyo kontra naco izomwicira igiye kumuzanira iki kugira ngo abo mu professionnel abikwiye mu mugabo wiwe mwiyo mpano yiwe ikintu ngerageje kucishura iyi kontra twarabaye irasoma karatsinda yanditse no mu rurimi kavukire nta jambo riri mu gihe barifobetse ku buryo twoba twaje gutegana imitego ikintu cyafashe umwanya muremure baracigako baragisoma barakinonosora bimwe tubihuriza ko bitari ngombwa tubikuramo ibikenewe abari byo twongeramo ku buzima bw'umukinyi w'amareresi icyo bigiye kubongerereza novuga kimwe barabantu b'abanyempano sinovuga ngo ntarose babicisha mugabo ndibaza akanakarusho banose ko guwerekana impano yabo bayishishije ku mbuga nkoranyambaga ico nico cyambere no kubwira intere ya mbere barafiseho berekanira ya mpano yabo ikigira kabiri iyi kontrata ubwiye irimo akantu gashiruka bute nubwo twakabanyegeje karafise kazosahiriza uko kangana kose mu buzima bwiwe cyangwa mu mikorere yiwe hama burya umuntu turi ku rugendo twese dufise ihangiro rimwe ryo gutera imbere no gutezanya imbere nkuko twavyiyumbiye tugakorana nuko ibintu bitaratera imbere mu bihugu biteye imbere nk'ibi by'amasinema n'ibiki hari ama companies azamu agashoramo imitahe
agakorana n'abasanzwe babikora ibintu bikagira aho bishitse bakaduza ya mpano noneho bijemo n'uburyo burenze bashobora no kuzonka ubumenyi bwinshi tushobora kuzorondera abafisemwo uburambe bakatugisha amaformation nk'ibi bintu by'amasinema bakahungukira ubundi bumenyi ni ibintu bimwe muri plan zacu twihaye mu byo turategura abama babagwiza tunga twama turondera ngo badushigikire mu bintu iyo bagushigikira umuntu iyo babonye ashoboye ntibashobora gushigikira bakibona gucika gutambuka sibyo ni buke no gufatana ko bavuga ngo tubiri tuvurana ubupfu baraje duhurize hamwe tugira ico tuzoshikako ejo ntihazo ejo uko bukese ko bwira ejo hari gihe usanga tugeze ku rundi rwego kandi natwe dutera dukura aho twahereye siho tugeze nabo uravye aho bahereye siho bageze afite intamba ubu barimo bararonka fan base ndende iciye hehe kuri rwa rubuga rwacu rwa Iwacu Top TV sivyo bafite ivyo dufasha dufise ivyo tubafasha hama nubwo atawagize cyo kibazo hanarangiza mvuga ko iki kibazo nyene yuko shishikariza guverinema yo iragereza kubifasha bicishije muri ministeri bijeje harimo ijeje imico kama n'akaranga ku Burundi yuko yadufata mu mugongo mugabo yorabikaza irashika n'umuntu uvuga muri regional muri interieur hari impano nyinshi sibyo twe turi muri bamwe bagerageza kuzerekana nimba nabo batabibona babibone ko hari abantu bari ku kazi bari ku kivi kugira ngo tutuge nabo bagwiza tunga natwe dufite ducisha ibintu byacu twobafasha mu kwamamaza ibintu byabo twobafasha ibintu nabiriya bakamenyekana nabintu byabo bikamenyekana biciye muri amasinema ko bafite ukuntu bigisha ugwaruka bw'u Burundi bafite ukuntu dushobora guhagiza igihugu cyacu dufite ukuntu dushobora guteza igihugu muri byinshi tubicishije mu mpano zacu kanatsinda turabwa na benshi isi nzima iyi televiziyo yacu irayibona ikorera ku rubuga nkoranyambaga sivyo novuga ko abantu bose bumva ko bashaka gufasha ugwaruka muri rusange barahawe ikaze muri Iwacu Top TV na Miracle Movies Group dufite ibintu byinshi byo gushikako boduha umwanya nabo bakaza bakaduterera ibyabo twogira ico dushitse ko kandi twese tukingunganya no muri rwa rugamba rwo kurwanya ubukene kuko ibi niyo kipaso tuba turimo harimo uburere butangwamo turigishanya discipline y'iki novuga ko ari ibintu byinshi harimo inyungu nyinshi muri bino bintu n'umubesha no mengo tuba turimo turakina simikino novuga ko ni ikintu cyo gushikirwa cyane sinzi rero ko nagerageje kwishura ikibazo cyane ko murakoze sinzi ko arundi yo bafise ikibazo akagishikiriza bon igikorwa kigitangura mwatubwiye yuko ari amasezerano muje gusinya na Miracle Movies Group ariko uko nakomeje kugenda ndabumviriza jewe ku giti canje mwagiye cyane mugaruka ku ijambo agashiruka bute agashimwe na mwavuze yuko aragashimwe eske bivuze yuko mubashimiye ivyo bakoze canke ari urugendo rushasha n'amasezerano atanguza urugendo rushasha mugiye gukorana na Miracle Movies Group uko mukomeje muvuga ngo nagashiruka bute twe twumva yuko mubashimiye ivyo bakoze amwake mubashimiye imbere yuko bakora sino dukeneye gutahura neza n'amasezerano nagashiruka bute ego cyo gutuma benshi nimutangare hariya umutibere wacu ariko arabazi bazo byinshi niko bara yuko twe mu kwandika amasezerano byari ngombwa yuko abatibere bose bose tuyabacishira ko ngo bayasome arabajije ngo twakomeje tuvuga agashiruka bute agashimwe mbega tubashimiye ivyo bakoze cyangwa tubashimiye ivyo bazogenda gukora novuga yuko twebwe tugitangurana nabo bari muri Yesu ese rero yarangiranye n'ino tariki y'uno munsi nukuvuga yuko guhera uyu tariki y'uno munsi itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu 2021 nukuvuga yuko bagiye guharura amezi atatu nukuvuga yuko mu mezi atatu tuzoba tubahaye ico twokwita agashiruka bute envelope yabo kandi nubwira yuko ari envelope nziza kandi ishimishije kandi nibaza yuko izogira ico ibafashije hanyuma
ikijanye niko ibijanye n'ibikorwa bakoze ubwa mbere namaze kubasigura yuko bari muri yese rero yese yabo bayikwije mugasi kuvuga yuko ngo nawe uzoza ngo gusaba yese y'amezi 6 oya biravana n'imiteguro ya televiziyo aba twatanguranye nabo uno munsi hari abantu bariko barazi no munsi nuko nawe ushobora kuzi no munsi ejo ugaca wemererwa gukorana na televiziyo yacu yego numva yuko nogeza nibaze ko ikibazo cawe ukironkeye inyishu murakoze ndagarutse nyene ndi nkuko nababwiye nserukira Umsal TV ikibazo ngarutse kubaza kandi nje ukibaza kuri ndakibaza Miro Team Miracle nako ndihenze Miracle Team ikibazo cyane nyanda babaze ese nk'ubu byoshika mugasinya amasezerano agacaza yindi company nyuma uko muza kwa mwaje gusinya amasezerano nk'ubu no munsi cyambure ejo contract mfitanye na Iwacu Top TV itarahera gacaza yindi company ibasinyisha amasezerano ese mwako kanya byoca bigenda gute ikaze ifise ubushobozi busumbya Iwacu Top TV ese ugiti ciwanyu byoca bigenda gute ikindi kibazo nyene cangira ko sanunganya ako gatonyi ese kuyo contract yiwanyu mwasinye nta ngaruka mbi mubonamwo ejo cyambure hirya ejo mufatiye kuyo contract yiwanyu nicyo shatse kuvuga ati nk'ubu nk'imbungamizi kwa murabona mwari mutuye mukina cinema ari kubapima ari iki ubu mugiye mu mwanya wa contract ese mwebwe nta ngaruka mbi cyambure imbungamizi mubona zizoba zigiye kubatera ibibazo byanje n'ivyo ari bibiri murakoze ibibazo bibiri mushoboye kubaza tubihereje umwe mu bagize groupe Miracle Movies Group uwo bita Victor arashobora kubibishurako arakoze umunyamakuru abagije icyo kibazo kuri uyu mugwi dusanzwe turimo wa Miracle Movies Group kuba tubagije yuko nk'ubu bishitse hakaza yindi company ikomeye gusumba iyi dusinyanye amasezerano yuko atambogamizi zohaba hagati yacu canke nabo bibaza usanzwe umenyereye kuraba ibintu by'imipira iyo umukinyi umuguzi ukeneye uwo mukinyi yarasinya amasezerano ugura umukinyi ukagura na contrat yari yarasinye urumva natwaje akavuga ati mwe nabashimye yotugura akacagura na ya contrat yabajya twari twarabasinyiye urumva twe ntivyo bivuye kuri twebwe ngo turigumuye ngo turagiye ngo tugiye gukinira hariya ngo baba bakaze ivyo ntavyo twokora we wumva uje tuba dufise aho twasinye uracayo ukababwira ati je narashimye muri mwebwe turabiganira ko kugira ngo turabe uko bigenda dushobore kumvikana kuri ayo masezerano baba bari barasinye kubera ko jewe ndabakeneye cyane gusumba uko bajya babakeneye bajya birashobora gushika avuga ati twebwe ntibikunda amasezerano yacu ntituyica turacyafisemo inyungu zikomeye urumva aho natwe dushobora guca tuvuga ati hariya dufise inyungu nini turazi icyo turiko turakora n'ico dusinye turakizi neza ntitwara tuvuga ati dusimbiye hariya ngo twirukiye inyungu kubera twe ntituriko dukora cyane kugira ngo duce turonka inyungu yihuta tuyisimbire ku bunyene byoroshe bisaba yuko tubanza kurindira tukerekana ibintu urumva abo babishima nibo bazotuma n'ukuntu amasezerano tugenda turasinya agenda arahindagurika nimba bari yavuga ati twe contrat yacu murayigura turi tayari kuvuga ati natwe turagenda hariya baduha amahera dusinya yindi konti ikibazo ndibaza yuko ndacishuye neza okay murakoze havuzwe byinshi kandi hatawe kandi byinshi kubijanye n'iyi migwi ibiri igomba igire icikoze mu gusinyanira amasezerano hagati y'ivyo biyemeje ure tugeze rero kwa iyi ntambwe igira kabiri nosaba ujejwe umugwi wa Iwacu Top TV ariyo novuga ko ari nka societe na n'userukiye umugwi w'amareresi Miracle Movies Group ko bahaguruka gatoya kugira ngo bashobore gusinya amasezerano Samra Codes
mbere ababyinira wa mbere aramuhamura mutse ko twatanguye turamutsa niko n'ubu duheza turamutsa kandi mwe muserukira Iwacu Top TV namwe muserukira umugukina amareresi Miracle Moves Group mweje kwiyemeza imbere yacu mu gusinya mu gutera imikono amasezerano mwiyemeje nibaze yuko mwabikoze bibavuye ku mutima byashaka mwiyemeza mugiye kurishira mu ngiro gusumbiriza namwe ba YouTube mwashoboye kutwitaba turabashimiye cyane byakozwe mubona nta banga ryagiyemwo ubu guhera uno munsi ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu 2021 uwo mugwi ukina amareresi ugiye kuzura dushikiriza ivyo wiyemeje atana kimwe ukuyemo hanyuma tukabifuriza yuko rero mwe mwashoboye kutwitaba Imana ibahezagire mugira aho muba mwubawe murakoze twisunze ibyanditswe